jewe nk'umukozi akora mu biro vy'umukuru w'igihugu kandi tukaba dukorana n'umupfasoni Marie Claire Nsabimana. Ejo haheze ejo kuwa mbere niho twabona aje acumbiwe n'abapolisi, aje atambaye impuzu w'umwambaro w'umunyororo nk'uko twari twumvise yuko bamutwaye kuva kuwa gatanu. Tubona araje acunzwe n'abapolisi, hanyuma bamutwara mu biro vyiwe kubera ajejwe ibintu vy'ubutunzi tuvyita muri kontabilite. Hariho ibikorwa biriko birakorwa ku kirimba c'umukuru w'igihugu i Gitega, ateza gutanga amahera angana imiliyoni 51, hanyuma ayatanze baca baramusubiza inyuma. Twari tuzi twebwe yuko aje kwerekana bamwe agirizwa ubusuma, kandi tuzi yuko babikora bari ngaho nyene, mugabo nta cabaye, yaraje gusubiza ayo mahera no gusubiza imfunguzo z'ibiro. Hanyuma twebwe icyo dusaba nk'abakozi bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu, ni ukuri turabona yuko n'umupfasoni ariko ararenganwa. Turabona yuko ibintu biriko birakorwa nk'uko umukuru w'igihugu avuga ko agomba kurwanya bakaboko, ko abariko barabikora bajya bamwegereye, ahubwo vy'umupfasoni Nsabimana Marie Claire yuko yari afise umugambi kuva abonye yuko biriko birakorwa nabi, yari yavuze yuko atazoshobora kubihanganira. Dusavye ko ubutungane bwomurekura akidegenza, hanyuma abagirizwa ubwo bunyonyezi bagafatwa.